Hello guys, c'est vendredi, c'est cool. Ya vendredi bitango fulaha day. Muri kumwe na Pamela Irene nakoze présentatrice okukayi kuri Pam Channel TV. Alors, no musi ngo Pamela tuza kuganira iki? Ujavire ngo kuzabibire man. Hari wabiririmbye? Guys, ibi bintu byadutse umutipa akakurihira amashure. Akakugurira akarabero akakujana muri manikere pedikire. Ukayaheza, ukacuza na invitation byo nibiki. Ibyo bintu tubigumize ngaha tubivuge tubireke. À tout de suite. Ladies and gentlemen, let me introduce Abiriwe Babujavile. Reka ntangure mpamagare umutumire wa mbere nahamagaye abasore. Umubire wa mbere reka ntangure nakire umushinga ntahe yitwa Wiri aka Wale aka Wawa. Tumwakire muri Pam Channel TV. Karibu man. Amahoro cyane. Ngoma invitation yabasariyeko. Reka tuvyumvire hamwe. Utunoti twanyu batwise. Jesse ndimwe mu bibo. Okay. Umutumire wa kabiri ni umubire wa Bujavire azwi nka Swiss. Yitwa Parfait batazira Swiss. Azwi kuri Naki. Azwi hey amaze imisi avuga mu maradiyo. Ndamwakire muri Pam Channel TV kukayi. Wangu. Hewe ngo gutanga kanoti ku mashure ni sawa. Ibintu bisanzwe. Invitation nayo bayiguhaye. Ego, jewe bayimaye gusa no banza nkamubaza ko atakonese ibintu nakoze. Yigira umubire Bujavire. Guys, reka mamangare umudemu nawe aza kubitubwira. Baze baragiye ibifaranga by'abandi batana ama invitation. Mamagare umwana w'umwigeme, umurundi kazi yitwa Vania. Karibu. Karabitubwira byose. Turajya uzana ama invitation wewe. Aba rero akaba ari bo tugiye gukorana. Murabona ko ari imistori ibiri n'umwigeme umwe. Donc muraza kuvyumva mugumane natwe. Karibu rero kandi abakira. Alors nkuko twabivuze abasore bamaze kwicara hano, abakobwa umwigeme yamaze kwicara hano, ngira murabibona. Rero reka mbaze umwumvise ingene yambariye yambwira ngo agira abazi ingene ayo mahera ngo asigaye yaribwa ngaha mu gisagara. Hari ibintu mwabonye donc bimaze imisi biba nibitanguye ubu. Kera turibuka yuko twumvise na histoire ngo umuntu ngo muri université ngo umutipe yiyahuye ngo umukobwa ngo yarihiye ngo amuzaniye invitation ngo acari yahura. Rombo no musi rero ndashaka yuko tuvugana kuri iki kintu twumve ico abasore bavyiyumvira ko kuri ico kintu twazaye n'umukobwa twumve ico bavyiyumvira ko twumve c'est une bonne idée kurihira amashure umukobwa mu ntumbero yuko uzomutwara ukamugira umugore wo mu rugo. Reka ntambure ku muntu mbona yashangashiwe hano ariwe wale kandi bahahamagara Wawa ariwe Wiri. Mbona yashangashiwe yumva umengo ibyo bintu ntibivyumvikana. Wiri ico kintu cyumva gute? Jewe nko ku ruhande rwanje kubinyerekeye numva ibyo ari byo byose byokorwa yabakurira amashuri umwigeme ukamurihira mugabo hariho the clause no bikorera ko kuko nta muntu atanga amahera uko nyene ahatariho the clause kandi nibaza yuko kugira umuntu atanga amafaranga clause mu rukundo kwere umuhoga umukundana tugira clause hoho. Igituma nakoresheje iyo terme clause no kuvugana kugira ibintu byose bifata umurengo kuko ukoze ikintu atayo ma clause navuze mutavuganye naco bituma mubona abajene benshi bariko baridoga ngo naramurihiye amashuri ngo mugabo bagiye gutwagwa n'uwundi. Wewe umuntu agiye kwinvestisa mu mugambi adatahura umuntu wari wese yamahomba. Nibaza ari uko rero yamahomba ego wemvesishije mu mugambi adatahura utegeza guhomba. Rero nibaza yuko kugira ayo kurihira ishuri umuntu urashaka kuri murihira ushaka kuvuga ati jewe nkumvye gufasha nkuko abantu bose bafasha ukagira bonne action ukavuga ati uyu muntu ni impfuvyi ngira ndamufashe nkuko ufasha n'uwundi. Mugabo umaze kuvuga ngo uyu muntu ngira ndamurihire amashuri vice versa nuko nzoca ndamuzana mu rugo aho hantu naho teza kuhagirira ico cigwa yuko vy'ukuri uwo muntu ubona yuko ari umuntu ari rentable ati je vraiment umuntu je ngira ndamurihire hama
vice versa ndabona nariko ndavuga ati inyungu yuko wemvesishije nuko abumuzanye mu rugo iyo niyo nyungu wewe ubushaka nta kintu ukavuga ati mu rukundo hari ibintu by'inyungu nibiki hari urukundo rurihanganira byose utegerezwa kwihangana ukagira icyo ukoze ku buzima bwiwe kugira ngo neje bundi abone ko atwaye n'umugabo muzima afise icyo akoze ku buzima bwiwe kuko obuje nk'abandi bantu bose ntafise ingene utandukanya bari yaba mubesha nawe ukuri kugira ngo rero abone yuko wewe utandukanye n'abantu utegerezwa kuza muri façon wewe wisangije ukagira icyo umaze mu buzima bwiwe mu buzima bayemwo kugira ngo abone ati ndatwawe n'umugabo muzima hariho aha Pamela yari yavuze ati ndatanze amahera ndigishije umuntu kugira ejo azuze mu rugo bitandukanye no kumva no tanga amahera pour rien nibaza ari uko rero ikintu cyo gutanga amafaranga ikintu cyo gutanga amahera kugira umuntu umuzane mu rugo ni ikintu muvugana ko n'uwo muntu uzozana mu rugo ni ikintu muzovugana n'uwo muntu uzoza muzanye mu rugo umubwira ati ngira ndakurihira ishuri ubuheze kaminuza mbere ndagufasha no kuronderera akazi mugabo aho kantu ka mugabo kaca kaza ati nkeneye kuzombera umugore umva inyungu ashaka reka mpijambo uyu nawe numva yumiwe kwihera kwibwira umukunzi wawe kumurihira akashure ni sawa cyangwa ubibona gute jewe vraiment Imana yaramezagiye kurihira uwo mukunzi wanje nkunda cyane kandi yumva byaramunaniye muri famille byara jewe vraiment nashaka kumurihira kuko ndi capable kubikora kandi anamukunda jewe vraiment ndi d'accord ko nshaka kumurihira mugabo nutangura kuzana amakroze mugani uwo oya je sinovuga ati ngo ndaguhaye amarori ngo ndaguhaye aho ko namwigishije ega ngoma ndamuhe example mugenzi mwene wacu ngaha njewe nimba namuriha iryo shuri umukunzi wanje umva sikintu navuze ati aha we nzotezo ndashaka kubigira ko ari comme obligation ko nzoca namurongora mugabo dushitse mu rugo ntiyankunda ndashaka kumuriha ishuri tukikundana muri ico gihe hama bigahinduka mwambwa ati je ko nagize namufashije ko nani ndamukunda mugana vise uburyo ndi capable yo gupeya minervare ya hano yiga ni ibintu bisanzwe mugabo kuca vuga ngo ashanga uteza kunyumira ko nzogutwara ya ivyo nibaho mugabo navuga ati je ndamukunda reka ndabigira je vraiment mbona ni yare akubwiye ati shashi izi vraiment je ndafise akabazo sinabandanije ku ishuri numva afise iryo shaka ryo kubandanya ishure mukundana ntiwo murihira je no murihira none ni nkike yavuze je no mangize ikintu kiri unique gusumba ivyandi bamukoreye le fait que mba ndamurihiye hari abandi nabamubonye bashaka profit ubukumi bwiwe kwa hebyo shure katumutu note hama ivyo dukore nabo je nerekanye ko office vision kuri we nubwo no murongora mugabo azona ko namukunze rega biraryoshe nago gukora ikintu ku muntu ukunda nubwo je sinkunda ku kilogreta mbanzi ni yare nakoze umutima w'urukundo kandi ndamukunda bidaciye mu kosi nzoca namufatira kingongo ndereza ku ashaka nago twaye narakuri ishuri mugabo riri we kucuzana uyavuze ati ni yare je ndagukunda ewana ndagutera ko byose araka problème de famille ufise je ndagufasha ujya nawe ati oya mbanza kugusinyisha nta bintu byo ngaha byabure ngana akaroti na karose mbabaye ndagurihiye ishure facture ngaha turakiganira turabitse amaherezo yavyo aho bizoherera nuko bimeze none wewe wumva ivyo sivyo wiri yavuze kwanza reka mpanze mpe ijambo vanya nawe bani wewe barandihiye arandihiye turekundana arandihiye amashuri nukuri je sinumva ko no muhemukira ni ibintu gusa yaciyemo peut-être umuntu yamwescrosse cyane iki mugabo umukobwa aho konese ibintu umuhungu barikundana akora ntashobora kumuhemukira kandi yavuze ngo ni nka bonne action donc ni uba witeze ko atakintu kindi ni Imana gusa izoguhezagira nawe wowe rero ufata ugo rukundo ufite uyo muntu uragwerekana yuko hajyamo ibikorwa erega gukunda umuntu umutima ntituzobona uri kuratambuka ntituzohura ngo turamukanye ngo umbwire ngo ndagukunda ntegerezwa kubibona mu biki mu bikorwa nico cyo kundira amashure vyanse cyanke n'ibintu byinshi dukado aho ni muri babahungu ataco bikura kandi baba bashaka abakobwa beza ariko badashobora kwikura ikintu na kimwe baba bashaka abakobwa beza twiza
kandi badashobora kuba bafise responsabilité y'ubuzima bwabo kuri bo, akamurihira amashuri, akamenya ko yafunguye, akamenya akabona ati koko hariho abahungu baprofita muri ntuzeye muri eforo y'abandi, ugasanga umuhungu arakurihira amashuri, agufata neza, iyo amfata neza atuma ukonsa kugira abandi bantu banshime. Donc sinumva ko no muhemukira umuntu yandiye amashuri, kuko ni ikintu gikomeye ku muntu yabuze amashuri. Umugani wa Swizi yavuze ati abandi baramuprofita, abandi bakamuprofita, bakamutwara, bakamusohokana, bagaprofita iyo atari ku ishuri. Mugabo wewe yaje anyereka yuko hewe hari ikintu utegeza gukora mu buzima bwawe bikomeye cya ku ishuri. Donc uwo muntu numva yuko no mu rugo uzofise sécurité bitandukanye no gushaka amategeko dushaka ko tubana mu mategeko sawa, kandi amategeko hari igihe usanga umuntu yarenga, kandi atari ukubera ngo ugasanga n'urugo rurimo amategeko si urukundo. Ngiri ukivuze ko uyu cyane nagoma najute ko uyu mufrere wacu yavuze arafishe insinga nyinshi man. Oya irevre oya hari abantu rega baca mu bintu aha twese twaciye mu ngorane zitandukanye. Utoya gakobwa kangaho nyeka kiri umuyabaga kahejeje secondaire iwabo urumva ko yarabari umva bafite niveau hasi cyane nari capable. Mbwa wewe waratsehezagiwe n'umukama urafise utwo tuntu irevre kucuvuga ngo jewe ndakurihire ubandanye ishuri hamugumo umeheze ishuri ziko tugira mariage ndende ruheze university. Ico kintu cyanagoye muri iki gisagara mbe buzima bwo nguma buhinduka. We nimba gukunze basura mwigishira amashuri ndakwigisha muri 5 ize master yose hamwe n'imyaka 5, imyaka 3 ya baccalauréat na 2 ans ya master. Eske wowe zogo muri kuri yataye yakunda modem hamacha avuga ngo ko yasinyishije contrat ko zonwara ngo mejeje ishuri ngumva ntana imwemere ukazana namwe ko wowe umuhero nk'amahero gumupambana mon frère uravyushye baye kibone nawe umukobwa akunze wa mubiri wawe wonze. Okay asabwa ati jero umva ko ari contrat ihari nivyo nibibaho umuntu wamwigishije nawe nyana ashaka gusanga yahindutse afise caractère z'abana mwiviri kundira mawete mon frère wowe tari bwawe imugura gacabana abana bigana kumutwaye hajya muri Crystal none wega mon frère bona bizokunda ko mutwara we nawe nimba mugati ni projet ya mariage uzoguma hajya ubu mukenyezi uhati birani bijumbu mbere madame nawe umwana yamaze kumenyana n'abantu mwivire yirirwa arasohoka yirirwa kujya kuri aya uho yainde yo mu rumonge twagute mawimbi niwe imwe ya hari yanyishasha ya beach niyo asigaye ifotoreza. Nawe rero ni warugana mugena kantu umva kantu musohokera mugera hajya mu kanwa petit déjeuner ha kumutsinda banga nitwahera kuri mawimbi ari yanye mu rumonge none umva yo difference no kuri je sigura hamwe naho murete kwisa jewe ofete ahantu nari mpagaze avant ko ikiganiro gitangura bavuze ati hariho abahungu bari ko barilamanta yuko barihiye abakobwa amashuri mugabo par après bakabazanira ama invitation ya mariage. Rero mu gihe umuntu yiyumviriye kurihira ishuri umukobwa arafise abavyeyi, arafise papa, arafise mama, mugabo umuntu akiyumvira ati ngira ndamurihire ishuri, hari ijambo baba baraganiriye hagati yabo bantu ntashaka kumenya. Mu gihe umuntu arihishe ishuri swat ngombye kubikora jewe nka bonus nkuko nabivuze ntaho turunkeneye sinkeneye uwo nzozana mu rugo n'ubundi bavugana ati je ngomba kukurihira ishuri kugira yaje uzumbera umufasha. Rindira gatoya mu gihe rero jewe ndishiryo shuri na wa muntu twavugana yuko azombera umufasha mu nyuma bigahinduka yaheze ya kaminuza akagenda kuronderana n'abandi nukuvuga yuko ya investissement nagira nayigize kuri ya terrain ntigira netidia. Tureke kuza turigira ama microfinance twebwe abantu tureke kwigira ama banki tureke kwigira ama cooperative yo kuguranana tuze dukoresha ubwenge Imana yaduhaye tuze tubona yuko vyukuri ahantu twinvestishije yuko ari ahantu ho meme na pamu igitanga intete bavuga ngo ntagire ugurisha intete mu isoko barazga harabasuye yo si close yari suive yo si close ibaze pame ishiramwe muhuza makunguri guhaye intete babwiye ba mustantera ati muraba ahantu umuntu acuza za ntete mu isoko tumushire mu gasho iyo ni pame. None wewe kubera iki abantu ngaha mu Burundi aha mu gisagara abantu bamaze kwigira ama microfinance urabona umuntu arenganye ngumaze imisi ngugenda n'amaguru ngo nagomba kugurira imodoka
reka kwigira microfinance twebwe ugwaruka turiko turitegurira muri kazoza kurongora canke kurongorwa ku bakobwa no kwibaza yuko ahanini tashi zifise cane abantu b'abahungu nitwe dufise amatashi nitwe kuko ntituri mu by'ijambo ry'Imana mugabo tugarutse mu by'ijambo ry'Imana nitwe turi mitwe rero igihe umutwe uhagaritse kwiyumvira urumva yuko responsibility bikuvuyeko tuze tumenya ivyo dukora tuze tumenya aho twinvestisa aho tuze tumenya aho dushira uburyo bwacu yuko ari ahantu by'ukuri tutegeze guhomba bibaho mugabo guhomba naho mu bugugu no guhomba nkuko kuntu wabivuze wewe ati jewe vraiment Imana yarampezagiye nkagira amahera menshi numva umengano yatataguza mugabo siko biri nubwo uba uyafise ayangana gute ringa gatoya nubwo aha mwisira ca Bujumbura hariho kuba no kwigira hariho abantu bigira yuko ikintu kirekeye cash umengo bazikorera mu cumbi wabo kubera bagira ubwo buntu bakazironka ugasanga bageze naho batakimenya nico bibanga wumva meme ugasanga meme no mu badamu bagiyeyo ati umugabo wako atarakugurira imodoka uraza kuri bonoto ndakwereka utora ukagomba kwigira mugabo ngaha umuntu akwije miliyoni 5 aca hindura nico kunwa yahoranwa ikiyeri acanywa henkene mu kuyinwa yambaye ikabutura weekend ahagarara ku ikaburimbi ayifise mu ntoki kuri 5 miliyoni zifise kuri konti nibaza yuko ari ibintu bidutrompa ifoko bitubesha yuko dufise yuko dukize kandi dukenye ku buryo wowe ufise ushobora gutegura urugo rwawe neza kuko navuze yuko responsibility zifise uwo muhungu ugategura urugo rwawe neza ntiwibaze yuko gutegura urugo rwawe neza ari uko wowe ufise ayo mafaranga menshi ukayaterera mu mabarabara ku bakobwa bagendagenda mugabo ahanini nagombye guhagarara twebwe nous les jeunes mu gihe tushatse kumva two kubaka twinvestise dutanga amahera dutanga uburyo mu buryo bwumvikana tureke abavyeyi akazi kabo muba mwabateye atafise uburyo bwa mofre uburyo hariho abakobwa barihigwa n'abantu n'abahungu n'abagabo hanze kandi papa wiwe na mama we batigeze bananirwa nukuri batigeze bananirwa reka tuhe umwanya bajya abavyeyi reka duhe umwanya bajya abavyeyi bakore akazi kabo ko kurera abana babo twebwe jewe nk'akarorero jewe umukobwa nkeneye kumufasha ndashobora kumufasha ntariko ndamuhereza amahera mbega urazi yuko jewe nk'ubu nshobora kuinvestisa ikintu nk'akarorero reka ndaguhe akarorero nje ndashobora nk'ubu nk'akarorero jewe ukamufasha ndashobora gutegurira umukobwa hazoshikira atabyazi gute ushobora gutegura umukobwa hazoshikira hama mugo rugendo wotegura ibiri imbere urazi guzo mushikana banza umwereke yuko ari karaje ni heza de plus ahari tuze turareka kwereka abakobwa ibintu materiel kugira tubafidelize yuko dushoboye yuko dukize materiel kandi go example ari kintu watanguriyeko je ndakwakira wavuze ko investisa ku muntu si byiza nkahandi ngo turiko dutaya abavyeyi cyane ngo abahonkere babo uwo mwana yibera ngaha ruguru natanze ndavuga hama wewe kana nimba mwamenye kuri Facebook canke muragize challenge muhuriye ngahanye mu bintu bya wage ruguru nk'ahantu havuga abavyeyi bawe umwana uramuye kadana ko ari guyu wawe we wavuze ngo muzanye ino nguramuvuga ati okay ko dukundanye wavuze kubanza muragira dialogue jewe okay muravugana mwabazi jewe ndakwigisha ndakubeshe mu gisagara mugabo nje nshaka kuzokurongora nshaka kurongora warahije amashuri sivyo wambwira mon frère muravuga cyane ngo nimba ngo vyitwe ko niko ndagufasha none mon frère ko tuzi iyi sigumye n'umunyu usigaye udafata mu biharage urazi ko ubonye ibintu bizimvye ariko umuntu uzukahemuka basi ndahawe muri okayi wawe umuntu yakwemera ati jewe uzondogora shere n'ukuri ko Imana ni wewe iyo myaka aje kwiga ngaha muri université secondaire nimba muto yiga 9e la fille vraiment est présentable ko bagenzi bawe nawe uri yakuri mon frère nejo nijo bundi ukagira umutima wo gukunda a 100% ku muntu uzoba desi kirazira gushira umutima ngo jengo la fille ngo atuka ngo namukuye hagoye hewe Yesu Kristo yarikore musaraba yikorera twebwe ngenda go example kandi na Petero bari ngujya mwari kumwe ngo ya ngo nanaho ndamutse par contre bari kumwe rero yumvira umwana w'umuntu nawe afise inguvu noyi we wamwigishije bagizene kandi yakomeye ko zomutwara la fille yitembereye ngaha ahantu yitwa gute bubare bwa Zanzibar
abonye umutipe nawe mu come from mariage fati je urya mwana ntegeza urafise umutipe wewe acaza kudefana ngo yaranyigishije vraiment ngo kandi no wacu baranamuzi akuvuge paditu abo bantu babujabire bankoreye umuti emwe nubwa mbere ibintu ndabibonye kukayikwe no musakayiku no musi karimo jinja na burya hakanye kunze kukaye rero kugira ngo turangize ikiganiro reka mpijambo wawa izina ryo akaba ari Wiri hari abamuzi nka wale abandi bamuzi wawa abandi bamuzi nka Wiri baramukunze ku ariko aratanga ijambo kuri kuba kwa bantu bagirana amahorasho n'aba ex nubu yari yagarutse abakukaye baramuntumye reka agira ica tumugusozera agira ica avuze ashikirije haca hakurikira sizi wo bita parfait hace no umudemo mwiza kona kwisipi reka dusozere ikiganiro nkuko nabiko ndabivuga nkuko nabitangiye kubivuga ubwa mbere no kwibaza yuko twebwe abantu twereka kuza twigira yuko hari ibyo dushobora kwinvestisa tugashobora gukoresha uburyo bwacu uko ariko kose ngo nikora twaburonse peut-être hari abantu baronka uburyo facilement hari n'abandi abantu baronka uburyo sinzi bigoye tuze tumira nk'abantu dukoreye igikorwa cyacu cyose twiyumviriye navuze yuko meme na bank kugira ishobore gufasha umugambi wiwawe nuko udepoza dossier hama dossier bakiga hari abantu bicara baciye ubwenge bakaraba yuko vy'ukuri uwo mugambi bashaka kuwutangiramo amahera rero twebwe na twebwe nohanura ugwaruka cane cane ku bantu bariko barakora sinovuga ko rugwaruka ku bantu bafise amafaranga tuze tureka gukoresha uburyo ngo kura peut-être dushaka kuba tuburonka facilement ngo twobukoresha ngo mu buryo bwari bwose dushaka ngo turatanza amahera tutiyumviriye ingaruka yuko dushaka kuvuga ati ahantu turashaka kuhahombera kuko wewe uri umuntu w'umugabo ni wewe umutwe w'urugo ni wewe umutwe w'urugo muri kazoza iyumvire urugo rwawe muri kazoza hama uwo mukobwa urashobora kumufasha nimba umufise ko uwo mugambi wo kuzomutwara urashobora kumufasha utamuhaye amahera genda witunganye wisuganye muri wewe wemvestise ugira entreprise ucuruze wunguke ni wamuzana warungutse ni wamuzana waragize entreprise ni wamuzana waraduze utarinze kumuha amahera azobaje mu rugo gwiza ntazobaho nabi utarinze kwaka ama responsabilité abavyeyi uno munsi ukumva umuvyeyi akubwira ngo yemwe ngo niga modoka afise ngo sinzi niyo yayikuye ntakora umukobwa umuvyeyi aridoze ngo nijya modoka afise sinzi niyo yayikuye umuvyeyi yabaza umwana ati none iyo modoka wayikuye he ngo mama ngo nibirebire ngo papa ngo nibirebire nibaza yuko toba tuko turatitura meme nakaranga meme n'indero mubona mu gisagara ca Bujumbura ijegajega tukabona ibi byose bigaruka hehe bigaruka kuri ya mariage atarama amara amezi 5 ukazobona birabomotse kubera atacho twubakiyeko turareka kubaka ku bintu materiel ahabwo tuze tubakira ku rugo ruri mukuri no mu bwenge kuko ahantu urugo ntigubakwa n'urukundo gusa kuko ahantu urukundo ruri hatagira ubwenge ubwo rukundo ntirubaho yego murakoze cyane kanihere parfait aka Swiss je ndumva wiri kwere jewe ndumva ariko araza bukebuke tuko turabuza bukebuke rega wiri jewe nubwo asha wariko uravuga ngo ndatanga je sindi perno we nubwo mba nanze ku mukobwa je nk'ikintu cyo wanje ingena ko ndavuga nanze ndarana umukobwa ko ari serious genre ari serious mu vyarimwo sishaka wa mukobwa nzobona ko nahaye yo 1 million nkaza mbona arika posta abagenzi be bariko barayajya hari abakobwa bakora vie privée yabo nziza projet wamuhaye amahera waruzi ngo dépense gushiraho imishatsi mishasha kwambara za perekeza basha dibu cyangwa kugira ngo ubuhare n'amavuta bayitwa ama cressis abisiga bakagira inzobe donc sinshaka urya mukobwa se mbana yahaye nuko nabyo mugomba nawe ko ari serious akanda nyagira vyo wawe story yawe ivyo yabayemo arati cyo none ko Imana yamezagiye kuronka $100 mu masaha 5 n'ibintu bisanzwe cyane Imana yamaye akazi keza fise stabilité muri jewe ndashobora kugateka ni umukobwa mbwiye besoin ko le fait que nanje tuyaga neza kandi mbona ko ibintu ariko arakora ariko akora ibintu ari pause si wa wundi abishya ku marezo sociaux ngo ubu tuko tegura projet kingo mugamba nzi ko la fille nawe nyene ivyo arimwo vraiment
afite stabilité nkavuga ati 1 million 2 millions ashaka gukora projet yiwe mbere akagira na fondation yiwe je mugabo narabaye komwe na atu avantage ko twamenyanye rero hajya jewe na hano abagenzi banje iyo uzi ko umukobwa mwatanguranye pa ya mbere afite ko wararusa akazi cyangwa ukavuga ati jewe imana narameze agiye nuzi ukora ikintu utagira suivi njye mu buzima niyo nanze ndagira suivi eske mana namuhaye sinci mbona yashira kunuze yahamagaye hari abantu ngo banyamunyamu yagize isho iwabo yazanye nyamunyamu ngaho yahamagaye best friend bigana kuri university yaye ngo bakoge nyamunyamu cyangwa inkoko yose muri ya 500,000 namuhaye aho onyi abari umuntu atazi icyo karakora cyenda ra umuntu ari pose aterekana ibintu bitaza ku marizo social nkavuga ati la fille ari pose ni bon hama unonga nkavuga ati abagenzi tuko turafatana nkabo generation yiwanje ukabona umukobwa umuha akaca kukwereka amenga ntihazi ibyo arimwo mwico gihe nuzugumuha na Père Noël bunyasigaye kwanza ngo yagiye no muri vacances iyi Noël iheze nigeze atanga amakado singo babibonye haya mashuri atarose Père Noël ko ya Père Noël nawe nyene ari muri crise nabonye hari amafoto bamufunze kuko yaremeye amakado menshi amashuri menshi urumva kiraza ko Père Noël utagira suivi Père Noël agibonye suivi ko hari abantu baza nibijuwe ukazana byapfuye mu ndwi mw'abana yacuguru yagisambuye ngo mwana mbeshe ngo kirarasa ngo kumena kirasa umva rero kujya aba suivi y'ama class yakujya ku mashuri avuga ati twe turabaha ibijuwe nanje ndiko ndatanga ndagira suivi ikintu ndabati est-ce que la fille ari pose umuvyi wabo iwabo mama we niyo babura 500,000 kugira agura ga parcelle canke arimishe ari ibintu byitwa kukiva akagura ikivi cyo kurimisha je nanje mbanza kuraba umukobwa kandi abagenzi banje abakunze kukaye muzoze muraraba umukobwa ari pose atagira ibintu umenga nje David ko bakayaga urakoze bacaye gasazi bazozara muri pose hama uri capable kumuhamuhe wahezagawe nivyiza uzoratanga murakoze cyane ukacu mwitwara naho no mwitwara mugabo nkaho konesa ko nakoze iciza Vani ambona n'ubu umengo umugabo nta rindi jambo nda gusura kumuha ubareko arasezera abakunzi bo kukayagira ijambo avuze yego nanje ndafise icyo nohereza ko mbwira abakunzi bo kukayi n'abandi bakobwa bose b'abarundikazi nko mu ndero twahawe y'ubuntu yo kwifata nk'umwigeme nyene mu ndero y'ikirundi iyo utabona yuko ibyo bintu donc ntitubibisambo turi abafasoni turabigeme b'abarundikazi nubwo umuntu yoza kuguha ivyo bintu akaba nka Père Noël ariko utabona ko biri reciproque utabona yuko ntumukunda bimusubize kuneza yawe no kuneza yiwe kuko birashobora kukugarukako kuneza yawe canke yiwe bimusubize hama ubonye ibintu umukunda biri reciproque reka kumuhemukira birayingishanya nanje simbeshe vraiment ndi umutipe donc twige kuba abizigirwa umuhungu ajya akatwereka projet akatwereka ko ari sérieux akaturihira amashuri n'ibindi byinshi tureke kwigira abasirey queen turabarundi kazi tureke kwigira abasirey queen Snapchat ubona bamwe ko batwara amamodoka nawe ngo watanzwe ukabagata ukaniga amahera y'umuntu akiciteza imbere ariko ari umuhungu akirondera afise umugambi kuri wewe mwumvirize mupanga ibintu bizima urinze uronka umuhungu akwitangira nkuko vure muri kino gisagara kakurihira amashuri akakwitaho kaguha keya nukuri mubera umwizigirwa hama mushike kuvyo mwateguye mugabo hama nagira nshime cyane twatanguye émission hariho ibintu tudahurizako mugabo ndashimye cyane kubona hariho iyi émission irangiye batahuye yuko nabo nyine bashobora kuba bless ofete byari kumbabaza cyane iyi émission yihera tuva mu makartier atandukanye ni watwara message y'ubuntu nimba abantu 10 mwicarana nabo bazotwara indi message namwebwe nkuko nyene mugabo birangyoheye cyane nkukumva two kwiyumvira ikintu cyacu cyose kuko urukundo nkuko nabivuze urukundo rutagira ubwenge rubimfa gusa kandi urwo rukundo rushobora kuja imbere gusumba ibintu byose urukundo umuntu warafite kucyo numvise rero baravuze ngo urukundo hajemo ubwenge nkaba ngomba kurangiza amaza nongera kubaza kino kibazo kurihira amashuri umukobwa umwigemwe w'umukunzi wawe canke kumwinvestisa mu buryo est une bonne idée canke une mauvaise idée
aha rero bakunzi bo kukayi ngira muravyiboneye aha niho ikiganiro cyacu gisozereye nimba nawe utanyuzwe nimba hasigayemo akangonongono muri wewe ndakubonere kuri commentaire ukaba utari abona nawe ngaka akagakengere ucuka fyonda ko kugira ngo uzokwa mubona ibiganiro byo kuri Pam Channel TV kukayi Smart Mind ku ijob kuko ariyo ibiganiro byinshi byigisha kandi byubaka kuri Pam Channel TV haya mama mambaza tugize affiche ngo none ngo ni en direct oya ni ishira ko kuri abone ngaha akagakengere niwo gafyonda haje notification y'ikiganiro gishashe izohora ikoroka ucumenya ko turi en direct canke tutari en direct sivyo usige commentaire hama ushaka kugenda kuraba ibintu biriko biraba kuri Pam Channel TV ugende kuri Facebook ya Pam Channel TV ugende kuri IG ni Pam Channel TV uje no kuri Twitter naho nyene kuri Pam Channel TV uradusanga commentaire yawe ndayikeneye turayikunda Suiza arayikeneye wale sinzi ko wemeranye nawe Vania sinzi ko wemeranye nawe cha kuryoheye upartage abagenzi bawe Suiza afise abagenzi benshi bo kuri baba diaspora sinzi ngo hakajambo namuniganye hakajambo yarafise avuga ego jewe abakunzi bo kukayi jewe nkuko yavuze Pamela arabizi je nayo maze igihe kinini yacu ndamwemera kukurana ikiganiro ngako kayi nari naratakaye cyane mbwa sinatakaye kundi nako ndaronda nandi ibintu bishasha mu buzima bineza imbere ego job pour mama nayo maze imisi ndi busy n'akantu ka marketing ndakorera ngaha ku mutangano abanyamutanga n'abanyagihosha bamashaka kubona ahantu mushaka kugenda mukasanga ikintu produit canke nka ice cream mashasha mutarabona ngaha mu gisagara ndabatume kuri Nac Market ni en face ya hôpital militaire n'ahantu vraiment uzosanga alimentation yikwije mwavuga ati irikwije karibu cyane hejuru twoguruye ndabatuye ikintu tuzoba patisserie muzokumva ibintu byinshi byo kurya birenza ma hot dog karibu cyane Pam je ndakwemere bonus uje wewe cafe niyo twugura hejuru cafe ya gusa na cafe ndamwemere mugabo kabisa yo mugabo abadamu ni special kubera le 1er mars gushika le 8 mars hariho ikintu cyiswe promotion kandi twaje dushaka n'iminsi ibiri le 1er gushika le 10 mars promotion ku kintu cyose cyeze mudamu aka 20 whisky iyo wahorunwa bizari kuri promotion ku badamu ewe nuzozura umuhungu werindira murakoze cyane umacapati yo kumusaka yubahwe aha akaba ariho turangirije ikiganiro mwabyumvise hari promotion kuri na coffee le 1er gushika le 8 kujereka ama produit yose abakobwa canka abafasoni bakoresha niko kabijya ko kukayi batubwira ibintu bishasha bijanye n'ivy'abakenyezi mwabyumvise rero aho muri mwese abashinganahe imisore inkumi ugwaruka gwese mugira aho mwubaho ni Pam Channel TV ni kukayi ni Pamela Ihene rakoze ababwiye ngo peace and love.